kuko umuntu mukunda ashaka bahembwa 100,000 nawe uhemba miliyoni zingahe mu madolari aguma ari umugabo wawe n'umutware wawe kuko birashobora guhinduka amahera araza akagenda urumva so abakobwa iyo gukunda vraiment nta kintu nakimwe mu influence ako ntibari influence nk'abagabo dukundana urumva ndambwira ndakise umusheri wanje bitsukunuka biriki ivyo ryohera umugabo ntiryohera umugore bose biraryohera n'umuntu deja je ivyo nuko uravuga ngo abagabo ngo biri normal canke normal ntibikunda je mu mutwe wanje yo ukavuga ati je umuntu ndabona ko barabaheba kandi ugasanga agize mariage n'umuntu bamaranye 2 mois bagakundana cyane yego birakunda ndamaze kugira je bashere banyu barahiriwe yo n'amayinte nayo yarongika bari barandoze. Hello muraho murakomeye nizere ko mumeze neza aho muherereye hose mu micungararo igize igihugu cacu ciza cy'u Burundi ko ari hanze yaco mu nkundire ndababwira ati mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye nongira ndabaha ikaze mu kiganiro cacu arico canyu mushikirizwa na jewe Omario kuri Agatwara TV. Uyu munsi nabazaniye abakobwa beza gamana yanje ndibazananye murabibona kuri kamera uri mu bubamfu bwanje bamwita Carly yaragiye muri Miss Burundi kandi ni Mutoy umuririmbyi bitwa Monawarda. Izo ni muri presentation yanje umugabo kwanza rectification nitwa Carly Ngabire hanyuma yego naragiye muri Miss Burundi sinzi yuko actually bikiri muri CV jari ko umuntu yompamagara for that but yeah hanyuma ikindi kintu novuga nariko ndamuwaza nari namuwaje ngituma yantumiye ndarambarira ngo yari yibaza ko ni mu influencer so guys usanga ndinga for as an influencer atavyonzi guys nivyo kuko uraba koja kuri IG okay sivyo yitwa Carly waravyi uri hafi mu 5,000 mu 4,000 na abantu si bakeya mu Burundi abantu si bakeya mu Burundi we n'abantu bagukurikirana ahubwo niwe utayiduza page yawe. Okay hama mu buryo bwanje naho ndi kumwe na Elsie n'umukobwa mwiza bantu b'Imana abahungu mudakeneye ko ncanga hansi ngende niruke nuko bitokunda yuko haguruka mukamuraba ateye neza imbere n'inyuma kandi no ku mutima je turamaze kuyaga ameze neza cyane. Urakoze cyane reka ndabaramutse nongera ndabaha ikaze kuri televiziyo zacu za Agatwara. Merci beaucoup. Nshaka yuko tuyaga kuri deba ivuga nkuko ni ryari haba hageze ko umuntu aja mu rukundo ni ryari yego genre imyaka canke imyumvire canke uburyo simaze yuko urukundo goba rujanye n'uburyo canke ibiki c'est vrai birajanye mugabo moi je pense que umuntu abona ko ageze kuja mu rukundo yamaze kubona umuntu yoja mu rukundo nawe urumva yabonye umuntu akavuga ati je me lance kuko kuja mu rukundo ni risque déjà birashobora kubabara birashobora kugenda nabi birashobora kuja mu bintu byinshi rero rero iyo risque amaze kuvuga ati uyu muntu ngiyafatiye risque naco bintwaye yuko mbabara tant que ndi kumwe n'uyu muntu wamaze kwa après uwo muntu rero umumenyeshwa niki sinzi ngene muvugana hariho nyene turashobora kuvugana na wewe nkuko novuga n'undi muntu ntaca numva yuko naryoye no kuvugana n'undi muntu gusumba wewe yego arigero usanga haje umuntu ufata yarashaka kuza nk'abantu babiri mu buzima bwawe bose kandi ugasanga barakwitaho bakuyagisha ku mwanya ni kero kice kigutandukanya ati jewe urya niwe nahisemwo kurusha urya mu gihe baziye rimwe kandi bose bakwitayeho je baza ko ari ikintu wiyumvamo ariko ushaka kuciyumvamwo wibeshe ubimenye gute ko wibeshe wagiye muri iyo risque après niuza kuyibesha nuza kona ko wibeshe reka tumwe ijambo Carly nawe bivugeka nari kwanza je sinataye ikibazo mwavuze ni ryari ça veut dire ni myaka ni nubwo nanje cyo nico kibazo nakubajije we kugatuka umva gute kuri prêt okay kumva kuri prêt I don't know what you guys mean
but nta muntu n'umwe abaprende ibaza reka ndakubarire uvyisangamwo ndababarire ikintu kimwe sinzi ko ari jeje nyene mugabo jewe ndavyisangamwo simenya none wamenya ngo jane ngo ujya muntu vraiment ngo ndaprevaye kumukunda uravugana n'umuntu amukavyisangamwo je sindigera mbwira ahubwo nari kukuvuga kubijanye n'imyaka n'ibyari genre umuntu akwiriye gukunda n'umuntu canke ivyo bwabwe ko muravuga côté financier hari y'umuntu vraiment atari kongereza ama dépenses y'umuntu usanga adakwiye kuja mu rukundo pe ugasanga ashiye umuntu aramubereye fardo muga kesha kubera fardo atanagukunda kubera niho nyene arakudepansa nyene n'ivyo abaje gukora urashobora kumubera fardo emotionnel ego ugasanga uyu muntu ntanakubona mw'urwo rukundo arikaza kugutesha umwanya wo kukubarira ingorane ziwe umenga uri umuterapeute so you guys yeah byiza yo banza karondera amafaranga byiza ko uje mu rukundo first amafaranga kandi ndivuze amafaranga sindi kuvuga amafaranga menshi gusa kwanza ubwire uyo mutima wo gukunda uyo muntu kuko kenshi abahungu iyo bakunda baratanga so urumva ntibibagora gusangira cyane gose sinka bakobwa but agire uyo mutima wo gutanga hanyuma yitegure mu mutima ntihafate ingorane zose azite kuri uyo muntu kuko umuntu agiye kumukiza urumva mbona umengo nyene ni ibintu byinshi n'ama facteur menshi iyo ni sujet iri vague tudashobora kuvuga ko mwanya muto y'inkuyu onye mugabo urumva uri censé préparer pour l'autre personne kandi ndi jambo barira abantu uti muri kurondera ivyo mutari nimba uravuga ko ushaka umunga senga nawe urumva nimba ushaka umunga afise amahera nawe yironga ndaramena nta muzohurira udafise amahera so ni kubwo ni mu buryo bw'amafaranga ama mu buryo bw'imyaka hari umukobwa avuga ati je sinokundana n'umuhungu utunganya imyaka sinokundana n'umuhungu nduta bankene nk'umuntu nk'umuhungu nduta imyaka 3 canke 4 umuntu nk'uwo onya iyo mwumvise umwumvira kwiki ivyo onye ni choix personnel urumva ni choix personnel umuntu ashaka kuba atari à l'aise n'abantu asumba ni ikintu vraiment ntashobora kuvuga ko ngo ndajujije umuntu abigira ni experience y'umuntu arashobora kuba amaze kwigerageza gukundana n'abantu asumba ugasanga ntibimukundiye akundanye n'abantu bamusumba ugasanga baramumanipuler urabibona so zishobora kubivuga ko ngo no mujuje canke ibiki mugabo ikintu kibi ni kwibaza sur ça pour choisir ça veut dire nuzo kwilimite ngo reka kuvugana n'uyo muntu mutoyi ngo kubera ubona atacoye kumarira koza abantu naho baba haya abantu bameze ico kimwe abantu bameze ico kimwe mu mutwe ntituri umuntu umwe usanga wiblose yeah okay kuri ico kintu tugarutse kuri ico kintu cy'uburyo hari nk'abantu bashobora kubakana ugasanga umugore ahembwa nka 200,000 umugabo nawe ugasanga ahembwa nka 600,000 muri ico gihe ugasanga urugo rwari rumeze neza ariko nk'umugore akacaronka opportunity agakorera nk'ikigo runaka gikomeye nka World Vision ugasanga ahembwa nka $3,000 ku kwezi ugasanga umugore aciye avyimba acatangura kuganza umugabo kandi ivyo bintu birakunze kuba ni kweri iki umviriza je nibaza ko abantu bataba bakundana du début bavyaranse abari handi peut-être ashobora kuba ari kanka zibiri handi umugabo nawe nyanya yahora gufata n'abagihembye iyo 600,000 nawe ukavuga ati aramonyeye ko pe canke yaka mwamye muri mu ngorane umva hari ingo basha hari ingo izo 600,000 bazironse umunsi wo guhenga bazitereka ngaha tugoma dupartage rero ngene mu bigira bigende ivyo nakunda arabana yibonye ryari kuri Instagram bakavuga ko hari yo couple urumva jari bafise joint account urumva bafise compte imwe urumva rero umva ati ntituraba ivyo dukuye ko nimba ndakoresha inzara nkayakuramwo nawe nimba ari hamabizi akagira ibiki ati bunyu ibintu birazimvye ntavyo kwishoborana kandi twese turabiriha nandi ndakuramwo ivyo shaka urumva so mbona umengo ibintu mu rugo no kubisangira pe urumva uyu mugore nawe yagize la state nyene sato bafise ingwane ODB ko nta muntu vraiment wamye umugabo nimba yamye gufinisha muri 600,000 yiwe agusumvye amahera akagufasha akagira ibiki nibuza kumugirira ko ivyo bintu musanze mupfa ibindi bintu nivyo nibaza hari umugore yarose inguvuwe acahinduka kandi kandi ugasanga mbere ko yarameze nanye ntibaza yuko vyogenda uko ariko amaze kuyaronka bivanye n'abantu bace batangura kugendana nawe Ngabire nibaza ko bivana urukundo hari mu rugo deja kuko umuntu mukunda ashaka bahembwa 100,000 nawe hemba miliyoni zingahe mu madolari aguma ari umugabo wawe n'umutware wawe kuko birashobora guhinduka amahera araza akagenda urumva arashobora kuba afise iyo 100,000 ubonye nkuko nawe ubwa mbere imbere y'uko uronka izo miliyoni wahembwa amahera make waronse opportunity nziza
nawe nyine ashobora kuronka opportunity nziza rero harimo urukundo sinibaza yuko byose ariko rega hari n'igihe usanga bitaba bivuye ku mukuru wa mugore ahubwo ugasanga bivuye ku bagenzi b'uwo mugore bagendana yo reka ndababa ari ikintu kimwe hari n'igihe bitava ku bagenzi b'uyo mugore biva kuri uyu mugabo nyine yego hari igihe biva kuri uyu mugabo akagira complexe no akagira complexe umugabo hamwe abona ati umugore asigaye asumbye amahirwe se ngo umugabo niwe ariko arishyiramo ibintu urumva akajamo jalousie ko umugabo avuga ati ano umugabo asigaye asumba ugasanga ariko atangura kumubwirira ibintu umugore iyagukunda amafaranga akira umugore yagukunda nawe ntashobora kuba influence tureke n'ibyo onye byo kuvuga ngo abagenzi biwe umugore yagukunda ntashobora kuba influence umugore sinzi ko muramaze kubona mwe muravye abagenzi b'abakobwa urashobora kugira ubwiza umukobwa baje turiyitse ndafise abagenzi b'abakobwa benshi ubu nyene nobona umusheri w'abaha nyene sinobo akari karamuvanga ntavyo nomuwarira abakobwa kubera iki niyonyemera aho gaca yanka jewe baca baja 2 contre moi aca mubaza agaca mwara ati ahubwo uyu mukobwa wawe siwe mugenzi wawe aradufuhira niwashaka urumva kandi ugasanga umukobwa aravyemeye so abakobwa iyo agukunda vraiment nta kintu na kimwe mu influence ako ntibari influence nk'abagabo so en vrai de vrai ubivuga I'm not sure wewe navyo uvuga I'm not sure vraiment byo vaniye mukobwa ngene nsanzwe ndamuzi mwowe navyo nokubarira kubera iki murajyajyana mwe kunda nabi oya we kunda nabi yopfa uje usanga ari wowe aciye yanka yo nyanka yo cambroka oya navyemera mugabo navyimubwira ko navyemera navyo wamubwira wowe umuharira gusa ukamubwira ati uramubesheye ugize iki uri genre umuntu deja aramaramaje ariko umuhungu aramaramaje imbere y'umugenzi wanje hanyuma niwe genre sinzi namuvuze neza ko jewe ndi wa wundi vraiment nkunze ndaza kumuvuga neza umuntu ukundana rero ndambwira ndahise umusheri wanje bitsukunuka rero namuvuze neza tudahise amubona nk'umuntu nyene ameze neza makundana exactement kacumubona muri ivyo bintu ndi genre aramaramaje umva je nikijuje afite nikijuje mu maso y'abandi bantu and Jordan usanga wihenze ibiki n'ibiki mugabo no vyemera hari ibindi bintu nkunze kubona cyane cyane muri Afrika hari ama affection usanga buze mu ngo ugasanga kubwira ati ndagukunda cyangwa ibintu by'amabizu ku bantu bubakanye usanga bitagwiriye bijya bintu kumenga biradufukamye cyane ama affection mu bantu mu bantu mu ngo ego we nk'ubunya wakusanye murabanyamujinya murabivuga ruguru ni usanga umuvyeyi kugira abwira umwana wiwe ngo ndagukunda kanavyo barambwira pe ngo ndi umunyamuji bash navyo barambarira ubwo ari nara defense sandi ngo bwanje mwitamo ngagira bivuge biranka pe jewe bagiye kuyimbwira nkuze genre niyemeza bindi babikubwiye rimwe ucumva worira kuvuga ati sa arabimbwiye ndarose ibiki izahindutse iki jenetse ko ari ibintu vya ruguru gusawe namwe exactement bavuye nyene umuntu atanga icaro imyaka myinshi mu gisagara we nico gituma ubunye ariho bagiye kubivuga ubunye bariko bariga akibikubwira wowe waratangaye sana ati habaye iki rero wumva ati umuntu ahambaye vraiment muhiya ariko ibyo bintu birafasha cyane birazana urukundo mu muryango yego abatwa abavyeyi bakwiye kuvyiga hari ibintu navyo usanga umuntu yarubatse ugasanga arubatse gusa ugasanga ashaka kwikomporta nk'umujene ugasanga yiyamira mu dukora guma sohoka zanzi arena hano mu maribu ego bigaje y'abagabo ndabazi ko batekereza kubiza abakobwa bonye n'abagabo nibo bantu ba mbere baja mu mariage batabishaka ugasanga azoka direndero ndakavuga ati we petit ntiwagize mariage ryari basi urazi gituma mvuze uko umugabo ugiye ari mu kabari ntibisarika cyane ntibisarika sohoka weekend zose atari kumwe n'umugore we aheruka kugira mariage birasarika hose vraiment ego bagiye kuyaga ibibazo by'igihugu abagabo ibibazo by'igihugu haya muhora muhindura bingahe cyane mu bibazo mu yaga ntubona ko kiki atangiye kuboneka bukebu none kadatangiye baje kuyagira muri zanzi mwebwe basi abagore kenshi iyo muri nko vugishwe iyo muri nko murayaga ibintu byinshi bizima bijanye n'igihugu muyaga nibiye twereka dakubari ikintu kimwe rero a propos de nous
turashaka kuba tutayaga ivy'igihugu muga turarayaga ivyubaka ni nka anyu twicaye gutya nk'iyi discussion tuko turagira naje nawe turashaka kugira appel n'abagenzi bari tukavuga 3 heures tuko tuvuga ibintu nk'ivyo onye tukavuga ibintu by'abavyeyi ugasanga uri kurakira mu mutwe urumva ugasanga ibintu utashobora kubarira umuntu numwe muvugana ko abantu muvugana nawe nyene bafise ingwara nk'izi wawe urumva nimwe ntimwumva aho gurana ho guteramira yuko ari kuri WhatsApp mujya muri uya turashaka no guhura twabivuga uya mukabare wapi kubera iki mukabare mugana no mukabare birabaho mukabare twebwe inzu y'abandi bagenda mukabare inzu y'abandi bagenda mukabare chaque weekend nubwo hariho abantu bagenda mukabare chaque weekend mugabo bishitse biratahuritse kuko biraryoshe kuja mukabare mukaryoherwa n'abagenzi bawe ubira iki ivyo ryohereye umugabo ntiryohereye umugore bose birabaryohera n'umuntu deja je ivyo niko bavuga ngo abagabo ngo biri normal canke normal ntibikunda je mu mutwe wanje turangana mama yanje noneho rero baratuganzije reka ndakubarire sindi umufeministe vyandi byo kuvuga ngo bikini iki je sais pas ndatabura yuko ego vya 50-50 ntivyo je sais pas dedans mugabo turangana dans le ntuze yuko mu bintu vy'ama loisir jewe mukanya nshoboye kugira ikintu ahubwo ashobora kwigira soit tureke tubigire twese canke twiconcentre kuri famille kuko ingorane yahabaye kuri twese kuri ivyo byo kuvuga ngo abantu ngo abavyeyi ntibatore ko badukunda ntiba spending that much time na twebwe nta mwanya bamarana na twebwe bava ku kazi visitere baca bagenda muri utwo tubare urumva so nta mwanya umuvyeyi wawe vraiment abapapa babo ndibaza asa usanga je ni mwamuzinanye pe ni nyene yo kuvuga ngo mugiye kurondera ngo makuru ngo mukabare ibiki gusarika nawe ndakubaza umugore agiye mu kabare agatasa 8 z'ijoro n'umugabo akaja mu kabare agatasa 8 z'ijoro umugore afite umwana none rega bashaka ko bavuganye apana ngo bituma bashaka ko bavuganye ati guma ngaha muhira je ndagiye guhura n'abagenzi banje kuko ya nawe ugoro ugenda kugera undi munsi mugabazo gwa mukavugana ni entente muravugana nenka kino kiganiro turimo turayaguku iki kintu mwokijana mu kabare kweri hari mwavuga umuziki yo cyane kose aho turi hose ntazi umuntu avye umwogiye ariko umugabo bashaka kuyagatebura urabona ibitoro yuko muri imisi ari ngorane gute abagabo ntibayaga ivyunguka ndakubaza nivyo mubivuga muri zonzi genre nivyo bivugwa nyene nivyo tuyaga n'ubu ati igitoro rega ni ngorane vyanse mu ndirimbo gutya ziko ziravuga muri karaoke ati hewe igitoro ni so gusa ivyo bintu uvuze yuko ngo umugabo n'umugore ngo bakwiye kungana ni mwiconcentre twese muri couple umugabo n'umugore bari censé kwiconcentra kuri couple yabo bari censé kwiconcentra kuri famille bagize bari kumwe bari babiri urumva cause aho tugiye turavuga ngo ninde ngo yemerewe kugira ibi canke ninde atemerewe kugira ibi uzosanga nyene bagma muri ya kwagu bavuga ngo tugomba kuja hejuru y'uwundi gomba kugira ibiki guhebera ibintu umuntu cyangwa kuja mu histoire menshi hari ibintu bikunze kuba iyo abantu bari muri copinage basanga baritanaho ariko bamaze gushika mu rugo zakeye ukazibura biva kuki kandi umenga ahubwo niho zari zikwiye gukomera uvuga ati honda mufise mu rugo no kuzana muzaniye gift ugasanga muzanira gift mutarabana ukaza n'umudugu ukayimuzanira kuri portail mutabana ariko ugasanga ageze mu rugo kwitahana biragoye mugabo je nibaza yuko ibintu birashobora guhinduka ubuzima burahinduka uburyo burahinduka bivanye n'ingene igihugu kimeze bivanye n'ingene ubuzima bumeze nyene urumva hari ibintu usanga bitahurize mugabo atakintu cyahindutse ivyo bigahinduka cyewe nibaza ko cyane uwo muntu yareka arakubesha imbere yuko akuronka maravuga ubunye uri muri ubwo ni bon bose ajya bari nko barabesha abantu bagira ivyo bintu point de vue yanje nibaza yuko ivyo twako turabivuga nejo na Mutoy waje urumva usanga nibaza yuko abo bantu baba bafise urukundo rwo muri copinage ibintu byose baciyemwe ntibyigeze bibafasha gufata iyo decision ngira mariage ça veut dire ntibari à 100% sûr que bari censé kubana niba abantu bari genre turamanye 7 ans dushobora kuvana akatugiye mariage urabibona ugasanga ntimwari muri censé kugira muri mariage mwebwe mwari censé gusohokana nyene mugahebana agahura n'undi muntu wiwiwe urumva umugabo yawe umuntu ugakundana 5-7 ukavuga ati je umuntu ndabona ko barabaheba kandi ugasanga agize mariage n'umuntu bamaranye 2 mois bagakundana cyane yego birakunda
kandi ari umukobwa acavuga oh arampemukiye twavanye hariya urya mukobwa rero ntumutahura ari nkararira nkamarira nkayo oya biratazitegeza kubabara none warataye imyaka indwi yawe kandi wowe waramukunda uyu muhungu niwe vyanse bitegutegeza kubabara nyene biratahuritse mugabo ariko mugabo abakoze ikintu washyize mu force yawe yose ugiye bikunde gaca ariko mugabo abakoze ikintu cy'ukuri kubera babonye yuko iyo relation itazopasa babanye ego vraiment mugabo urumva ugasanga abo bantu ntabwo bari bafise urwo rukundo ko kugera kuri iyo mariage nayo bashoboye contretenir kubera sivyo wabo nyene vyanse babanye vyanse kandi kubana n'ikintu gikomeye cyane kubana n'ikintu gikomeye kushwana mugasubira mukaryama mwijoro mukaryama gwitanda kimwe ku muntu mwashwanye kavuga ndamunike ugasanga ibirato yasanze icuma cose so ivyo nivyo sinibintu utarabona so usanze udafise iyo uko kwihangana nyene ko kumuhebera ivyo bintu biramaze gushuka ja muri relation kavuga ati umutima n'ubwo dukunda je twabivuga mana ya okay wandanya uri mutubwira izo story zose nk'umuntu adafise experience kweli na experience mariage wayimbaje kandi ayo mariage ndagira ndafise amate neshera yuko namubwiye ko tugomba dukorane chéri wanje agiye debarque ngaze cyane ayambye ko ratsarakuza kuko turadeje ikiganiro urumva reka tubandanye hari igihe usanga umuntu mukundana cyane we ariko umugejeje mu rugo ugasanga iza gift nyine ndavuga ntazumuha ugasanga wahora umutora ukamubwira ati he uri muri ville ntukiza kumutora ubuci uvuga ngo ningo kumva ngo z'ubuzima ngo buhinduka ariko hariho abantu usanga mu kwa mbere bari bamenanye neza mu kwa 12 bamaze kubana ivyo bintu ntibibaye none hari ubuzima bwinshi bwa buhindutse hari ibintu byinshi babihindutse muri ako kanya oya nyene nivyo nakubwiye yuko ari gihe usanga pense no kubesha mugabo hari ibintu je nibaza ko abahungu bishyize mu mutwe yuko abakobwa bakunda ibintu nk'ivyo kugira bashaka kukwemera ifo yuko uza kumutora ifo yuko uza kumurihira ibintu ifo yuko keye ashobora voilà bigiye ko bishoboye bigiye ko bishaka bigiye ko umutima wawe ubigukundiye niba umutima wawe ubigukundiye muri kano kanya ntibizohinduka mu kwa kabiri bigize ko runyohere bizoce bihinduka ko wamaze kwa ati yanyemeye uho ni mu rugo ni mariage nahagiraje ni bon umva bica bihinduka nyene ibaze nk'umusokanye na shere wawe birisa akaba ari uciriha ivyo bintu wumva biryoshe kweli Chimba tuchi bitwaye vraiment. Uramaze kubigira. Nivyo twavuga byo gusangira. Ndamaze kubigira naje. Bashere banyu barahiriwe. Yo na maintenance yarongika bari barantoze. Uyu muntu avuze ibintu yari kavuga yuko ataraja couple. Arumva. Ari kitwa tukibona twe mu materne. Yumva ngo bari bakire. Ubaze ibyo bintu watanguye ukiri umwana. Ubu none bigeze. Oya frame. No, oya we n'amantu bararungika. Reka ndakunda kubari ikintu kimwe nivyo byo gushira hagati. Nivyo byo gushira hagati nako ndavuga mu rugo. Urumva muramenyera nyene kusangira ibintu mukabisi na mugahiye bavuga gute. Gusangira mukabisi na gahiye. Urumva so muramenyera nyene. Hanyuma ugasanga none ikintu nanka nuko uyu muntu hari umuntu usanga murasangiye ibintu uramurihiye yo bire ragize ibiki batukashanga nyene amenyereye yuko mishize musotsa ari uri canke kandi ari wasenze kubigira urumudemo you guys man or providers nibazo babesha uyu muntu atazo depensa for you yitwa ko yafise nazo bagukunda iyo ni ntoze ya vrema kuba ngo namwe murabizi haye abantu basorera ego muri akagira tourne mu kabare mugabo ugasanga mu copine ntaca umutwaye vrema kuri abahungu ari ukuntu n'urukundo rwabo bagorekana materiellement nibazi kwerekana ibintu byinshi sama sentiment menshi mugabo urumva akora ati yo nakugura ikintu kuvuga ati okay right one change soka tuje gutembera yibona so the thing is wa muhungu wewe menya yuko ayo mabizinesi wewe lisansi kuyapeya mugabo umuhungu koga yagukunze arayapeye kandi ibintu bisanzwe muzosangira n'undi musi uzobura n'undi musi umukobwa azobura aza ari 0 francs umvise kahari kinavuze kahari avuze ati ngo wa muhungu ngo birizi ngo ni lisansi kuziha ego kare waruvuze guki ngo waruvuze ngiki ngo tubona gufashanya no gufashanya muri ako kanya rero ndiko mvuga nivyo ndiko ndavuga ati
muri ako kanya nta mahera afise peut-être urumva batevye kumuhemba nta mahera afise turareka gusohoka kubera ata mahera afise couple yacu ipfe wapi ndashiramo effort ndariha urumva mugabo ni uri sense kubigira undi munsi sije nzobigira kuko uzobiyafise umva mise uyafise canke ureke kuyarondera ngo Darisa aza kuriha no urumva kubera iki none bills ari umunga tweza kuyiri kubera muri aba providers muri sense kuzana muri umutwe ibyo biranditse abagabo ni umutwe w'urugo umutwe w'urugo ni watanga ikintu cyose ni wari tugarutse hahandi none kubera iki yo muhembwe $3000 mu gihe twe duhembwa $300000 muca mushaka kuvyimba mugaca nanyu mu abagore ndakubwira abivuze nk'umuntu byamubaye ko vraiment who hurt you kandi je ntubatse je sindubaka reka ndakubwire jewe nibaza yuko bivana deja na relation muba mufitanye kandi twabivuze kuva kare umuntu yashobora kuba afise $3000 muri banki umugabo afise 100,000 francs kuri banki muyashize hamwe na ya mwese urumva rero nimba ari ya mwese nimba mbwiye musohoke uwo mugabo nibaza kuriha muri ya $3000 na $100,000 yihamwe reka je ndabaza ikibazo kimwe kweri kandi mu nyishuri ndaza umugore atigera akora kuri salaire yiwe arakora agenda muzi reka nabaza kino kibazo wubakanye n'umugabo uwo mugabo yahembwa 2 hama ku kwezi ugasanga yanwa nk'inzoga za 500,000 agakoresha 500,000 gara abagabo benshi bayakonsoma ku kwezi bakana no ku munsi murabizi okay bimeze nkuko akonsoma 500,000 ahembwa 2,000,000 we muciye mubana we na ku kwezi ahembwa 2,000,000 agakonsoma 500,000 ukwezi kose gusa yo mu kabare gusa pani ibintu byo gusuma ni bon okay urumva ko ari bien nje ko nza konshangurira mu ikirato ca 200,000 ngaho exactement ni bon bana jimanza mwumvirize jewe question yanjye ko niko urumva hama we nawe wahembwa nka 300,000 ukaba bukontribute hama rero wowe ukacuja kuri za 2,000,000 wa mugabo nawe akazi kagahera akaca aja kuri 300,000 muri za 2,000,000 zawe wowe uhembwa wo kuramwo 500,000 ukamuha agende kuya spending no kubera iki jewe no mo kino ya 500,000 yosoka gake ino moya mahera gusoka gake imbwa nimba yarahora soka misyo 70 niyo soka misyo 70 ariko bwa mbere ari we yayaronka yarabikora kandi ntacyo byari bigutwaye wewe warazi kujera mahera je ntabyo noshobora je none ukayamuha akayakira wabimenye exactement abagore bari into details reka ndakora we yavuze ati ayo mahera niwe yajera iyo 2 millions basi mwashiramo akayajera nawe nyene akomeye 500,000 rero nico noca ndamushavurira kuri ano bandi jare kuko iwa yasohokanye muri kuyakoresha ibyo bintu oya ibyo ufisika kanone no apana ibyo reka spending ayo katatu laisse moi expliquer ni mundeke ndabexpliquer yego the thing is abagore bari into detail iyo baronse amahera baba bashaka kugira utuntu duto dujeje nka manje murandaba apfa guhembwa cyangwa kazomba ngo azoduha prime ngo reka ndabe ngo mpindura kabati urabibona bya bintu byose bitari bikene mugabo urumva we wabona agomba kugira ibintu mu rugo bwiwe urumva ça veut dire aronse amahera yiwe ve muzo yana amahera y'abagore binakora ni ibintu nk'ivyo onye zibona ko udusariere utuntu tw'udusahani utuntu turima nuri kurabona we importance yatwo mugabo au fond tuzokora à long terme kandi bizo urumva biko birafasha urugo rwanyu so umugore mu mahera yiwe vraiment niho mwana yakoja ko yakosoma muri ivyo birofa naje sinokwemerera mbandijari okay soka gatoyi kubera uri ntushobora muhira soka gatoyi no yamuha nuko sinoshaka yuko yo kumva ko ariyo basi yagiye hasi nagiye so genda kujana abagenzi biwe kuko ni ibintu yakora chaque mois ubuzima bwamuhindukanye hanyuma nyene acha subisa les conséquences kandi naje wendi ngaha pour lui urumva kakano basingeso yadukanye exactement ni ibintu yamyemwo je ndabona ko no muvanga ati ni bon bandanya mana yanje kari ni kuri kimwe ndumugumu oya guys ngene no vyifata muzoya ninabigera ubwo rero niwabigeramwo wewe ntuzona si 5 sagusa uzomwima we na 3 asa ntayo uzomuha uzombye tayo mahera y'inzoga wewe vipi uyu nibaza yuko inzo 2 millions niwe zimuha zose nta kintu kimwe yoronka mu ciwiwe uyu oya ubu mutima waragumye narakuze barankujije cyage wari umwana barankujije yo reka ikiganiro tugisozerere ngaha sivyo ndabashimiye cyane kukanya mwafashe mukakama nagucereje wewe je ntabwo natumye nyaruka wancereje naje ndiruka n'inzara ntiziheze mu ndabiri
Mundabire Cadusubirayo basi sivyo dusubira sezera abakunzi bawe kandi merci beaucoup kubona mwaturavye mubandanye mukurikira Yagate comment share like subscribe babwire following kuri Instagram jewe ego shani mu following kuri Instagram nitwa Carly Daris Carly bar Daris ego ariko nizere ko ugiye kubaha bishasha ngiye kubaha bishasha mu motivation ushike kuri 5000 turakeneye habura abantu bake mukomba ya 5000 none se utabishiramye ingufu ako nyene shamye ingufu twereke yuko you want it biraba ni mu comment niba mushaka yuko nyene ngera kure cyadabigira ko nangu vuda bishamye kura ndatangura kubi mushire ko ama emoji y'imiriro nawe sezera abakunzi bawe sawa bye zosubira ndibaza muzosa kumumagara kiresha na Instagram wakura jewe nitwa LC bako munsi has HEZ kwa nitwa Ezagirwa ego ndacha mumbona Ezagirwe ego bizu merci kuri wewe wakurikiranye kino biganiro kuva ku munota wa mbere gushika ku munota wa nyuma wubahwe aho uri hose big up on yourself